hanyuma murabona ko hariho urwamwa runini ruza ari runini kweri ni vya vyamwa binini binini nako ndababwira vya vyamwa bikuru bikuru ibindi navyo murabona ko kitabi camwa kimwe ishami rero rira vyamwa tubona kumwe nyene mubona ya myembe hari ibindi vyamwa biri kumwe nagira ndababwire ko muri ico kintu kijanye no guhinduka hari ibindi vyamwa vyaciye bigaragara vyabaye inkurikizi yuko guhinduka. Haleluya haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Nabijuru mu nkuka za misa canke ku minsi mikuru y'Ekleziya tukumva ingene mwijuru baninahaza abamarayika bamwe imbere y'Imana bayininahaza n'isinzi ry'aberanda natwe kaninahaza tukakira iryo ninahazwa rizanye n'abamarayika. Uyu munsi rero ikindi nagomba guca nongerako nuvuga nza guherako nuko mu kuninahaza Imana hariho inyifato umuntu agira ndabivuze mu gifaransa uvuga attitude muri louange umuntu agomba kuninahaza Imana hariho inyifato agira hariho attitude afata. Inyigisho rero iri mu ngingo zibiri ubwa mbere inyifato y'uninahaza Imana hanyuma ivyamwa vy'igisabisho cyo kuninahaza Imana. Dufatiye kuri ijambo ry'Imana twumvise iri nyene twazirikanye turashobora kwihweza inyifato ya Bikira Mariya. Turumva ingene Bikira Mariya ashemeza Imana aninahaza Imana. Umutima wanje uraninahaza Imana umushaha wanje wahimbawe n'Imana yo mukiza wanje. Aravuga ivy'umukama yamwibutsemwo ivy'umukama yamukoreye mugabo aguma avuga ati kuko rugira byose yangira ibitangaza agaca hindukira kuvuga izina ryiwe ni Geranda. Turumva ko Bikira Mariya ntiyihagaze ko ntiyigumako ni bimwe nyene bariko batwigisha umutima wiwe urakirurutse uriko wihweza umukama. Iyo rero niyo nyifato umuntu agira ruwanje agira nukuvuga yo tuninahaza tugira umutima wihweza Imana umutima wacu urakiruruka ukerekera umukama. No bivuga mu yandi majambo mu nkuka ya misa hariho igihe umusaseredoti avuga amajambo akadutumirira akavuga ati kirurutse umutima tuwerekeze umukama. Tuba tugize mu gihe kidasanzwe nubwo imisa byose bidasanzwe haba hariho indi ntambwe tugira dutere intambwe y'ikonsekrasiyo aho Yesu amanuka akaba muzima mu bisho by'umukate n'umuvinyu akaba ivyo bigacika umubiri n'amaraso ya Kristo. Nukuvuga ni igihe kidasanzwe ego mbere abaronse batewe iteka by'uko umukama yakoze muri bitangaza bidasanzwe le mystique nk'umweranda twumva Padre Pio bo barashobora no kubibona bakabona ingene barashobora kubibona bakabona ingene Yesu ababara ujya mubiri ugahinduka amaraso ari n'abandi Yesu yagiye abihishura donc bagasoba kabona bwa babare nyene bwa Yesu donc kiba ari igihe kidasanzwe Yesu aje kwitanga ego amanusi abaye muzima nukuvuga ngo umwanya udasanzwe nico gituma turakirutse umutima tukawerekeza ku mukama. Élevons notre cœur, nous retournons vers le Seigneur. Rero ndarandiriye muri make wumve ko nawe igihe uninahaza Imana ico uhamagariwe nuko gukirutsa umutima. Kera tutamenya neza inkuka ya misa amajambo y'inkuka ya misa ndibuka kera twavuga sinzi ko nk'ubu hari abakibivuga ngo bavuze umusaseredoti avuze ati kirurutse umutima duherekeze umukama nituwerekeze umukama. Cyo gituma hariho amajambo ushobora kumenga ntutomokewe buci yumva mu gifaransa uco yumva neza élevons notre cœur. Nuko rero no mu gisabisho cyo kuninahaza Imana nukubikira Mariya biduha ko akarorero nukuvuga aguma yerekeza ku mukama eninahazwa. Nico gituma mubona haba kwitegura tukabanza tukagira za animation libre tugatamba umubiri warurushe mbere ukabanza ukaruhuka umutima rero ugatangura ugakiruruka kumbure wamye wihweza amagogwa amagume wabuza amazi ako waje kuninahaza umukama umutima wawe werekeye ku mukama ntiwerekeye ku ngorane zawe n'ingorane zawe zihaguruke zinahaza umukama. Amen.
igisabisho ca ruwanje kandi gihagarara kuri Yezu Kristo. Muri koraniro ryo kuninahaza Imana, le centre ni Jésus le Christ, niwe centre w'igisabisho co kuninahaza Imana. Mbere mu ntango tugitangura kwiga iki gisabisho hariho methodology baduhaye abatanguye igisabisho co kuninahaza Imana, aho bavuga ati twisungiza indome A B C. A ni ukuvuga audible, ni ukuvuga ugira ininahazwa ryumvikana, uratangaza ininahazwa bose bakaryumva. Hama B ni bref, ni ukuvuga ibintu utarandira uzirure mugabo vyumvikana kandi yego bifise ingene nyene bitonze bigufi. Hama centre C ni centre sur le Christ. Ndahejeje kwa rukunganira gusa ico kongera ko kubijanye n'ico gisabisho cyo kuninahaza Imana. Dutambuke rero turabe ingingo igira kabiri ari ihagaze ko inyigisho y'uno munsi, ivyamwa vy'igisabisho cyo kuninahaza Imana. Nifuje ko kugira ngo tuvyinjiremwo tubanze tuzirikane ijambo ry'Imana dusanga mu nkuru nziza yanditswe na Yohani Mweranda mu kigabane ca 15. Ndasoma amajambo avunaguye kugira ngo tumve. Yezu akatuyagira ati, jewe ndi umuzabibu nyawo, nawe data ninye n'umuzabibu. Ishami ryose riri muri jewe ritama ararica, nayo ishami ryose ryama ararituturira kugira ngo ryame kuruta. Muramaze gucyororwa kubera ijambo nababwiye, nimugume muri jewe nanje nzoguma muri mwebwe. Kujya ishami ritagumye ku muzabibu, kujya ishami ritagumye ku muzabibu niko namwe mudashobora kwama. Ya mubarere gato, ndasimvye gato. Nimugume muri jewe nanje nzoguma muri mwebwe. Kujya ishami ritama ritagumye ku muzabibu niko namwe mudashobora kwama mutagumye kuri jewe. Ugumye muri jewe nanje nkamugumamwo niwe yama vyinshi, kuko tutari kumwe ataco mwo kwishoboza. Kubera umwanya ndaza ndasimbiza. Hanyuma ndasimbiza ukarugo ka 16. Simwebwe mwantoye, yamara ni jewe nabatoye, nabashinze kugenda ngo mwami camwa, kandi camwa gihoraho, kugira ngo data abahe ico muzosaba cose kw'izina ryanje. Ico mbategetse nuko mwokundana. Iri jambo ry'Imana rero idufashe kwinjira muri ibi vyamwa by'igisabisho cyo kuninahaza Imana. Nagerageje kuraba ibi vyamwa nashoboye kumva ndonse ni vyamwa novuga ntibikuru bikuru 8. Mugabo muri ivyo vyamwa 8 turaza twumva ko namuvuze ni vyamwa bikuru bikuru novuga by'igisabisho, ariko turaza kumva ko hari ibindi vyamwa novuga ntibigenda bijana n'ivyo vyamwa bikuru bikuru. Ivyo vyamwa bikuru bikuru nivyo vyibi vy'8. Icamwa ca mbere, abantu bamaze kuninahaza Imana, abantu baje kuninahaza Imana, hariho icamwa ntasubiriza cabaye kuva iki gisabisho gitanguye. Ico naco ni uguhura na Kristo, ukumenya ko Imana ari data. Muyandi majambo uguhura n'umukama, uguhura n'Imana. Donc ndabivuze mu Gifaransa ni rencontre personnelle avec le Seigneur. Abantu batanga igisabisho cyo kuninahaza Imana, haragaragara guhura ukababona Imana, barahuye n'Imana. Ndaza kubigaruka ko ndiko ndavuga icamwa kimwe kimwe. Ivyo rero birafise aho byaciye bibashikana. Hanyuma n'urukundo kivukanye, l'amour de Dieu et l'amour fraternel. Ubwa gatatu, kuba umwigishwa umutumwa wa Yesu, disciple et apôtre. Ego. Hama bagira kane,
nacise urukundo rw'umusaraba. Icamwa kigira gatanu, ibikorwa by'urukundo n'ikigongwe. Icamwa kigira gatandatu, icicumi iceranda c'umukama. Ukunda Eklezia, muryango kandi muvyeyi. Icamwa c'umunani, ukwakira Bikira Mariya, umuvyeyi w'Imana kandi akaba n'umuvyeyi wa Eklezia. Ivyo nivyo vyamwa nashoboye kwegeranya. Tuvuge rero kimwe kimwe twumve. Twumve kimwe kimwe kugira ngo tuze turumva cose kimwe kimwe cose aho cagiye kiradushikana. Tukiri ngaho nyene kubera ko twavuze ivyamwa, hari uvuga nk'ishusho yo dufasha kubona bimwe nariko ndababwira. Abana mwihangane, imyembe si yo kurya ariko nigiri dufashe kwiga. Murabona iri shami tumvise Yezu avuga ko ari we muzabibu, data akabanye n'umuzabibu, natwe turi amashami. Aya mashami rero ni mwebwe bantu mwamenye kuninahaza Imana, abatanguye bigitangura, ababandanije, abaninahaza Imana banaguye muri mutima mweranda. Ego twebwe mashami ariko uri wa muzabibu Yezu, kuko iri shami riva ku giti, igiti naco tumvise ko ari Yezu. Hanyuma murabona ko hariho urwamwa runini, ruza ari runini kweri, ni vya vyamwa binini binini ariko ndababwira vya vyamwa bikuru bikuru. Ibindi navyo murabona ko kitaba icamwa kimwe. Ishami rero rirama, ishami riri ku mukama rirama. Ndaza ko iyi shusho ico duha gutegera ivyo ngira mvuge. Narivuze ko icamwa ca mbere kwabaye uguhura na Kristu, ukumenya ko Imana ari data. Ivyo rero novuga nti iyo rencontre personnelle n'umukama byaciye bituma haba n'ibindi vyamwa vyinshi. Haciye haba uguhinduka no guhindukira umukama, uguhinduka no guhindukira umukama. Iyo bavuze guhinduka no guhindukira umukama, batubwira ko guhinduka no guhindukira si gutya anya, ahubwo ndahindukira wese. Nukuvuga nimba beko ndaba hariya nkahindukira nkaraba hariya. Mu yandi majambo si quart de tour ariko ni demi tour. Umuntu arahindukira wese akava mu vyo yarimo. Ibi rero ndaza ndabigaruka ko ku ntahe z'abantu batanguye iki gisabisho cyo kuninahaza Imana aho iwacu, kuko turiko tuvuga ibyaha iwacu muri Paroisse Ngagara. Yemwe bavyeyi bavukanye, twarabonye ico bita uguhinduka no guhindukira, haba mu bavyeyi haba mu gwaruka. Reka mvuge cyane cyane ivy'ugwaruka kubera ko nivyo novuga nanje nk'uwari mu gwaruka w'ico gihe, nanje nashoboye kwibonera amaso yanje. Ego harabaye uguhinduka, guhindukira, harabaye ukubohoka, umuntu akava mu vyo yarimwo by'ukuri akaraba imbere agakurikira umukama. Harabaye guhinduka kutari ukwigirisha, kutari ukubangikanya, kutari ukuba akazuyazi. Ndabona ugwaruka rwatanguye kuninahaza Imana ngaha rusangirisho gisabisho n'abavyeyi ba mbere bari banaguye muri mutima mwanda baje gutanguza igisabisho hano. Muri abo bajene, umujene yarashobora guhinduka kuko cyari igihe cyo mu 1999 niho igisabisho cashika ngaha, kandi umunsi tuninahaza umukama ko ico gisabisho catanguriye ahanyene turi umunsi. Amen. Ivy'Imana byose vyama bifise nyene isiguro, ihera babihuranye turi ngaha tutarasubira hariya, ariko hanyene turiko turahimbaza yubiri ahanyene ho vyatanguriye. Kuko batangura baja ari bake. Wanashaka gutangura, nshatse kuvuga gutangurira aha ku Paroisse cyatanguye muri sale. Ingene vyagenze, harabaye envoi mission bararungitswe mu butumwa, kuko abari bamenye ivyo kuninahaza bari banaguwe ubwo uko bwa mbere hari muri foyer de charité. Muga mu kigo cya urukundo rw'Imana rugaragara muri bo, nukuvuga bamaze kumva ko Imana ari umuvyeyi, bakiriye Imana muri bo, bituma
bakira urukundo rw'Imana wababona ingene rubarurumbamwo bagenda kwiyagira abandi, bagenda kurondera abandi. Ndahava ndabigaruka ko kuri caci camwe kigira gatatu, ukabona urukundo kivukanyi. Reka nse nkusunyuma akantu gatoyi, nari navuze ko icamwa kinini hariho ibindi vyamwa tubona kumwe nyene ngamye mubona ya myembe, hariho ibindi vyamwa biri kumwe. Nagira ndababwire ko muri ico kintu kijanye no guhinduka hari ibindi vyamwa vyaciye bigaragara vyabaye inkurikizi yuko guhinduka. Hariho inyota y'ijambo ry'Imana, hariho n'inyota yo gusenga. Abari bamaze guhindukira umukama bamana inyota y'ijambo ry'Imana. Je ndibuka muri ico gihe uje gusenga, umujene aje gusenga cyangwa umuvyeyi aje gusenga, iki gitabo ca Bibiliya yabagiye hagatiye gucya anya, hakagira n'igihe mbere ukabona ko aguma ashaka kumviriza ijambo, aguma ashaka kumviriza ijambo, inyota y'ijambo. Haba inyigisho, haba ku iparuwase, haba muri foye, ahantu hose hari inyigisho, maforum, ukabona ko birukanga inyota y'ijambo, inyota y'ijambo. Iyo umuntu atakinyotegwa ivy'Imana, iyo utakinyotegwa ijambo, ucunyotegwa akayoga, ucunyotegwa ivy'isi, ubwaragwa bucabuza. Hari inyota y'ijambo. Nukuvuga Imana yari priority. Yari priority. Ikibanza c'Imana caza ubwa mbere. Hariho rero niyo nyota yo gusenga, kubyo nagumye mvuga ku bajene cyane, naho n'abavye ivy'abajene nivyo numva umenga ndashingira intaye cyane ko narababona baratubera karorero. Rero nibuka ko barafite inyota yo gusenga, ku buryo akubwira ati jewe naje gutunganya ivyo ntegerejwe, donc devoir d'être ko ryaba rishure ko bari muri secondaire, nta n'uwari bwashike muri kaminuza, barugaruka rwo muri secondaire. Ico gihe umuntu yava ku ishuri agategura ivyigwa, gusenga, inyota y'igisabisho. Hama iki cyamwe rero kigira kabiri, urukundo rw'Imana n'urukundo kivukanyi, navyo byagaragarira kumwitwarariko wo mwene wanyu. Hakaba inyota kuri ahantu ndafise intahe gato, je ndibuka mejeje kunagurwa muri Mutima Mweranda. Ndibuka abo bajene ba mbere bari mu batanguje igisabisho, batanganye n'abavyeyi, bari baronse efizio, bari banaguye muri Mutima Mweranda mu 1999. Hanyuma twe tubabona ko akarorero, natwe duca twinjira muri iki gisabisho no mu mafraternité tujana nabo, kubera baratubera akarorero, turabona ko akarorero ko gukunda Imana. Mugabo duca tunagurwa mu 2000. Nibuka rero hari igisharara cukumva ko wo kwitwaraka n'ubundi ataramenya Imana. Nibuka igihe kimwe je mpejeje kunagurwa, narirutse muri quartier nk'umusazi, ngenda kubwira abandi bajene, kuko ico gihe ku mwaka muri foye barafasha abantu kunagurwa muri Mutima Mweranda, barabategura, nkagenda kubwira abajene, mwe murahazi muri foye, murahazi ahantu habera ivyo kunagurwa muri Mutima Mweranda. Rero Imana ninahazwe cyane, urukundo rw'Imana rwatuma abantu barurumba, bakumva ko ivyiza vy'umukama bo biyagira bene wabo. Aho naho hari ibindi vyamwa nto bidahara bijanye n'ico camwa gikuru c'urukundo rw'Imana n'urukundo kivukanyi, mbere bihagaze kuri ca civugo dufise muri diocese ubu, dukomeze Eklezia Muryango mu kugira n'urukundo no mu gusangira neza. Ego ico rero naco cabaye icamwa, vyabaye ivyamwa vyaciye novuga bishigikira iki camwa, vyaciye bigaragara haraye ubumwe, habaye isangiramutima, mbere bikagaragara muri iki gisabisho c'ukundi nahaza Imana. Watanga abahuriye muri ico gisabisho c'ukundi nahaza Imana bagira ubumwe mu gisabisho, ukumva nk'ubu jewe mfise nk'ininahazwa, nimba ngira mvuge ndakuninahaza mukama kuri urukundo, waza wumva n'uwundi aciye avuga, waza wumva harya abantu bagonganye ari babiri bakavuga kimwe c'urukundo, cyangwa ukaza wumva nk'ubu muriko muraganira rirya ninahazwa wateye niryo narifise mu mutima. Amen. Uko niko kugira ubumwe, haraba isangiramutima, ugasanga nk'umuntu akumva ariko ariyumvira uwundi, akamwiyumvira kumwiyumvira, hakagira nk'igihe umwe akarondera uwundi, maze imisi nguma ndakwiyumvira bite, uri mu biki,
ari nk'uri mu ngorane agaca avuga ingorane yagize, ni kuvuga ugasangira umutima, ukumva ko uwundi umutwaye, baratwarana ku mutima. Haraba n'ikindi kidasanzwe muri iryo sangira mutima n'ubumwe, ku buryo wacu usanga dufate nk'abantu bagomba kuza gufasha muri iki gisabo cy'uko ninahaza Imana kugira kigende neza, kirategurwa kiritegurirwa, baje badufasha babiteguye. Ugasanga nk'ubu abavyeyi abajene biyumviriye ko uno munsi ari gisabo cy'uko ninahaza Imana, ariko wa gatatu umunsi wo kuninahaza Imana, umwe akavyiyumvira akagenda muri adoration atavuganye n'uwundi nk'abantu bane bose batanu bagaca bahura muri adoration bose baje gusabira ubwo butumwa. Amen. Uko nuguhuza umutima, ugusangira umutima, no kugira umutima umwe. Ivyo rero navyo ntivyizana, ntivyagenda uko, wacu usanga haguma hariho inyota yo gushengereza umukaristiya, inyota y'inkuka ya misa, inyota yo kwirega. Nibindi vyamwa rero novuga navyo biri kumwe n'ico camwa, amasakaramentu, uguhurumbira amasakaramentu, ugukunda gushengereza umukaristiya. Cyane amasakaramentu yo guhurumbira cyane, isakaramentu ry'urukundo, y'ukaristiya, isakaramentu ry'ikigongwe. Ukumva ko abo bantu bagifitiye inyota vy'ukuri. Inyota y'amasakaramentu vyararanze, vyarabaye ivyamwa vy'iki gisabisho cyo kuninahaza Imana. Bamaze kuninahazwa bagira iyo nyota y'amasakaramentu, gutyo bagaca baguma muri rwa rukundo rw'Imana no muri rwa rukundo kivukanye. Ikigira gatatu, ukuba umwigishwa wa Yesu. Abari bamaze kuninahaza Imana, abari bamaze kwemera Imana, nukuvuga baciye baguma kuri iyo ntambwe yo gukwirikira Yesu, kuba umwigishwa wa Yesu, kumugendanira Yesu. Ni bimwe nariko ndavuga ko mu evangelization basangamwo, yego ahantu hari inyigisho z'ekleziya bakagenda bakaguma bakurikira Yesu, bagendanira Yesu. Ariko kandi ntivyaguma kuba umwigishwa, kuko umudisiple urumva bakiri kuri urwo rwego rwo kumva inyigisho yamwigisha. Noneho kujya nyene abatumwa ba mbere twumva ko bamaze gukurikira Yesu, harageze igihe nabo arabarungika kuja kwigisha. Harageze igihe rero nabo batangura gukora ubutumwa bwo kwigisha, kandi umukama agakorana nabo nka kujya yakoranye n'abatumwa ba mbere. Tukabona ko iryo bigisha haba abaguma bahinduka, igitigiri c'abahinduka bakiyongera kujya vyagenda ku batumwa ba mbere. Ukumenyesha inkuru nziza vyahereye ngaha nyene i Yerusalemu, ngaha muhira. Harageze igihe bigitangura abantu abarayike ntibigisha, barashinga intahe gusa. Bijya namye ndababwira vy'intahe, umva barubaha ivy'Imana, hariho kubaha ivy'Imana, ntibari bwubahuke. Bigishanya hagati yabo nk'abo nyene babitanguye, hamahandi abantu nk'aba bakabashingira intahe. Haro aboneka inyigisho iyo haje nk'umusaserdoti, y'abapatiri mukuru ngaha yaba hari, hama canke batumiye patiri akaturondera nk'undi muntu patiri aza kwigisha. Mugabo harageze igihe mutima mweranda arahagurutsa abarayike, naho nyene mumbabarire nguma mvuga ugwaruka, kubera ko ico gihe mutima yarakurishije ugwaruka ku buryo bw'umwihariko. Ndibuka kugira umurayike wa mbere atangure kwigisha nk'uko ndiko ndigisha, ingene vyagenze ntawababuza, kwari ukwitinya mugabo nukubaha gose ivy'Imana. Mugabo nibaza ko yabaye imirite bwa mbere mu nyubera avamwo fausse imirite, kuko aravuga ati Paroisse Ngagara izoba paroisse missionnaire, Paroisse Ngagara izoba kandi pilote, izofasha andi maparuwasi. Ndabona hariho ivyiza vyinshi n'andi maparuwasi azoronka bivuye kuri Ngagara. Ivyo bintu vyagenze uko nyene. Ni bwakeye kabiri haba kuja kumenyesha inkuru nziza. Ya mbere duhaguruka tugira sortie missionnaire, turagenda hariya mu Cibitoke ca Rugombo ikaburana. Mwumve rero ingene mutima yakorana natwe. Nibuka hagira habe iyo uko kuja kumenyesha inkuru nziza, kubera ko bwari ubwa mbere. Nikindi camwa novuga nti caranze abatumwa, ukumviriza mutima mweranda. Bega mutima atuyagira ibiki, kubera ko ubugi vy'Imana biba mu mutima, ivy'Imana kandi bibazwa nyenevyo, nukumviriza Imana, no kubaza ico Imana ishaka.
umva aho hantu twaragenda tugatanguzayo ruwanje, bari badusabye tubatanguza ruwanje, twe twamaze kubitangura no kubigisha inyigisho ko umva bariko bariyeganya kugira batangure, mugabo twaje kubafasha gutangura kubigisha. Umva ari formation tugiyemo na evangelisation nyene nk'uko. Rero bagira bagende, buca bagenda baravuze bati duhure rero abatumwa dusenere kuri burya butumwa. Barahuye babavyeyi nagwagwaruka baravuga none mumva gute, mbega mumva mutima bayagira ibiki, ubutumwa bwo mubona gute? Niho rero hacaba harabayemwo abavyeyi babiri, harabamo n'umujene. Abavyeyi babiri baravuga bavuze ibintu biri mu bitabo by'ibikorwa mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kigabane ca kabiri. Turumva Pentecote ibaye igihe Petero yahaguruka agashikiriza ijambo, ariko barabwira abari bibaza ko baborewe, avuga ati nibi umuhanuzi Yoweli yari yaravuze, nzosuka mutima wanje abahungu n'abakobwa banyu abakobwa banyu bazogira reka ndabivuga ko ijambo ry'Imana ribivuga niho twovyumva neza. Ndarivuga mu majambo avunaguye. Alléluia, joie, alléluia, joie, alléluia, jusqu'au grand rendez-vous. Alléluia, joie, alléluia, joie, alléluia, joie, jusqu'au grand rendez-vous. Mu minsi ya nyuma uko niko Imana ivuga, nzokwiragiza mutima wanje ku muntu wese. Abahungu n'abakobwa banyu bazokwigisha akabahanuza, imisore yanyu ibonekegwe, abakurambere banyu nabo barote indoto. Amen. Ivyo bitangaza rero vy'Pentecote ya mbere, iki gisabisho kunina hazimana umuryango w'abanaguwe wagitanguje, watanguranye naco mbere ni mutima yagitanguje muri bo vyarabaye rero ku batumwa ba mbere, vyarabaye no muri abo batumwa. Nukuvuga habaye abavyeyi babiri, umwe aravuga ati jewe nasabiye ubutumwa ejo wa Kristo, kugira tubana n'abatumwa bahura n'imisaraba, agira urukundo rw'umusaraba, ibije byose ari umusaraba, ibije byose ari umusaraba, turabwirizwa kuvyakirana urukundo. Novuga nti ni nayo maturité rero babigishwa ba Yezu, abatumwa ba Yezu, abeme kwikezo, abeme kuza kunaza umukama, ico camwa kirabaho. Nababwiye vyinshi vyiza vyagiye biraba, n'umusaraba warahaba. Mugabo igihe cyose twakiranye umusaraba urukundo, urugendo rurabandanya, kandi harabo gukura mu Mana, haraba n'intsinzi, kuko umusaraba wa Yezu n'urukundo kandi n'uw'intsinzi. Amen. Ingorane rero no musi gihe tugeze umuntu ashaka kuvuga ko ivyinshi turashibura. Ubugaragwa buje, ikintu kiremereye kije, ingorane zije, akeshi turashibura. Okay. Mu rugo rwanje bigenze nabi, kugira nsubire gukunda uwo twubakanye ni ingorane. Uwo twubakanye acacika ingorane. Sivyo ga yemwe. Umuvyeyi n'umwana ugasanga habonetse ingorane, ego bakabitanako. Ego urukundo rw'umusaraba. Aho novuga nk'umusaraba, abo bambere bagiye barabona kugira ngo natwe biduhe kwiraba ivyo dushobora guhura nk'abatumwa, nk'abigishwa ba Yezu. Haraho bagira ingorane mu butumwa, mugabo bakagumana urukundo, bakagumana ukwivako. Notanga nk'akarorero, ndibuka hariho umujene yarafise inyota gukurikira Yezu, akaza kunina hazimana. Harageze n'igihe yitegura kunagurwa muri mutima mweranda, mugabo yashika muhira agakubitwa, mugabo agasubira agasaba uruhusha bikanka, umunsi vyanse akarindira, bukeye agasubira akagaruka agakubitwa. Mugabo nobabwira ukuri, uko yabandanya kugira urugendo, haragera igihe Imana ikininahaza, bakaja bamutahura, bakabona ko bwa bundi
abavuye mu bintu bikomeye gushika naho uhora mukubita amubwira ati ubu rero Imana amen gukura babara shingi zagaraye ndabona igihe kimwe hari umujene yegeze kudushingira intahe ati jewe naragize inyota nanje ko ndokora ibikorwa by'urukundo n'ikigongo hamanja koza agwaye kandi ico gihe barabagwaye bababaye kweri muri iyo myaka nk'abantu bagwaye umugera wa sida barababara cyane imiti nibaza ko itari bwaboneke shobora kubafasha hama ugasanga rero nk'abagwaye batasaba baraba babanye n'umenga ni baruhebwa bacafuye biyononye bakagira rero iyo kuhaje bakambara amaga nyene ibintu kugira ngo batandura mugabo bakabafasha harimo no kuboza namanibuka rero hari umuje nimwe yadushingira ati ko namusanze yiyononye byarananira nkasaba umutima mwe ndashoboze ntakora byose ati mugabo kubera ko yaba yiyononye asa nabi ati nkaca nsohoka nkagenda nkabanza akavomisa nyene ati mugabo nkabandanya nguma saba mukama anshoboze ico gikorwa nzokibandanya nukuvuga harimo urukundo iyindi ntaye yabeye ngaha kuri Saint Joseph nyene hari ugwaruka ngaha kubera ko umaze kunina hazimana muri gwa rukundo rw'Imana rutwereka ko Imana ari data ari papa natwe rukatugira abavukanyi nukuvuga vyatuma umuntu abona ko umuntu wese n'umugwayi wo mu mutwe n'ufise ubumuga bwo mu mutwe na bamwe twita bajya abasazi tubona mwibarabara ukumva ko afise iteka nibuka rero ko barigeze gutora umuntu kandi uwo muntu abanyengagara ngira ngo bakera wanashaka sinakera gose se ni nyuma ya 99 umuntu yitwa Lazaro yamajyamye hajya ku isoko ndamuvuze ko benshi ndazi ko mwamubonye yari umuntu nyene yego yamerewe nabi abantu baramutora baramubwira neza baramufasha uwo muntu arasubira aragira iteka uwo muntu arasubira arabaho yezane nahazwe cyane donc guha iteka umuntu wese kubera ko afise agaciro ego icamwa ne ico ivyo byari ibikorwa by'urukundo n'ikigongwe abamaze kuniraza baca bama cari camwa okay kigira gatanu navuze ikindi camwa kubanaguwe cagiye kiragaragara icicumi ceranda c'umukama naco cabaye icamwa kidasanzwe naco nyene cavyaye ibindi vyamwa vyinshi icicumi abanaguwe muri mutima mwanda baracigishijwe haragera igihe batangura kugitanga kandi birakamaro muri ekleziya ku buryo sinoreka kubishingira intahe ni sare turimwo uno munsi muratse ko kera yari ntoyi yarubatswe neza iraguka irasubirwamwo vyavuye mu cicumi ceranda c'umukama rero nibindi bikorwa vyinshi vyagiye biragaragara ntorinda kuvuga ngaha nta n'umwanya uhari mugabo nashaka kubabwira ko ico naco abanaguwe muri mutima mwanda cabaye icamwa kandi sabanaguwe gusa n'abandi bari mu miguku ni Hazimana wo kwa gatatu benshi baracigishijwe barabimenya bakitanga kuko abanaguwe bafite ingene babitanga mu ikoraniro ryabo ariko n'abandi ba Kristo barakimenye ico cicumi maze mu isengero bagatanga icicumi c'umukama n'ibintu vyiza cyane mbere candabishika ko gose mu camwa c'indwi rero ugukunda ekleziya muryango ekleziya kandi muvyeyi ekleziya n'umuryango ekleziya n'umuryango wavukanye ekleziya kandi n'umuvyeyi ni mawe nico gituma mu kindi camwa abanaguwe canke nabaza kunina hazima mu guyu kunina hazimana twigishije kandi tukamenya cyane cyane abo hambere twabonye cagaragaye n'urukundo rwo gukunda ekleziya muryango kwiyumvamo ekleziya nk'umuryango ivyo navyo nukurindi temwe w'ibintu bikengira mvuge ko mukanya ndasozera ku camwa ca nyuma gukunda ekleziya muryango rero bamwe bose ni ku rugero baba bagezeko ariko wumve nawe no munsi ico hamagarirwa harabaye urukundo rwa ekleziya tuvuze ekleziya n'umuryango munini wagutse ariko reka mvuge ekleziya muryango yo ngaha nyene ku paruwasi mu bintu vyagaragaye muri urwo rukundo rwa ekleziya ni kubera ko haciye haba ikindi camwa ca engagement umuntu akiyangaja mu butumwa
ivyo vyangajement ndaza kubigaruka ko handi hato mugabe ikintu nagomba kuvuga muri iyo myaka ubwo rwaruka rw'ico gihe abo bavyeyi b'ico gihe barabaye abana ba paruwasi watoto wa paruwasi watoto wa paroki nayimcanze igiswahili n'ikirundi watoto abana nyene ba paruwasi nukuvuga hari abakwiyumvamwo ko paruwasi ari umuryango ari muhira paruwasi ni muhira kandi bikaba ibintu biri ekilibre si ukuvuga ngo nuko ari muhira ngo waca ushika ahantu hose naho utarekuriwe ushika oya ibintu bigira amarimete mugabo harabi urabona no mu dukorwa dutoyi kandi vyagiye birabandanya birakura biraba binini jengira vuga nk'agakorwa kamwe shingira intahe muri vyinshi vyabaye k'abana batoyi navuze cyane ko nguvuga mu gwaruka ko ari go gwarurunganwe gwanje nibuka uwo muriro w'urukundo waratumye ugwaruka rubona ko abasaserdota ari abavyeyi paruwase ni muhira rero abajejwe muhira barongoye abajejwe muhira nukuvuga n'abavyeyi kandi ekleziya inyigisho ekleziya iratwigisha ko abasaserdoti ico dufana bega abasaserdoti ufaniki n'abavukanyi bacu ku buryo rero haraba liberté y'abana b'Imana wumva ikiza wobwira umusaserdoti ukakivuga nibuka rero kamvuga agakorwa kamwe kigeze kuba umusaserdoti yakiriye igisabo cy'ukunira hazimana bigitangura yari umusaserdoti yitwa Salvatore Bisenga Intore uwo harageze igihe kujya nyine abasaserdoti mubona umunsi bakora ubutumwa haha ama eklezia gasubira kabarungika n'ahandi abaciye bakurikira rero n'abasaserdoti twamumaranye igihe kitari gito harimo Mutama Pati Simoni Rwagaragara nyakwigendera harimo n'abandi nka Pati Janvier hariho n'uwitwa Pati Wiyahabaye rero nashaka kuvuga ndabona igihe kimwe je mareka ndabyita ko ico gihe umenga ko ari nko kwaduka bwo gwaye urukundo rw'Imana turitora neza tugenda tugira umusaserdoti umwe barabavyeyi twari umva ko abasaserdoti n'abavyeyi basanzwe ari abavyeyi sivye ngo bari n'abavyeyi rero hari urukundo rero ngo kumva ko uri umwana ni kwa papa nyene ugaca ugenda Imana yari papa ora abaserukira Imana bari mu kibanza c'Imana bagaraga n'abasaserdoti bakunda ukuri Imana ukunda wumva wo rugaragaza muri babavyeyi ubona bari mu kibanza c'Imana nuvuga nti batwereka Imana ubwa mbere haba mu masakramentu haba mu kudushikiriza ijambo nanjye rero harimo ko kuntu kugukunda Ukaristiya rero nawe murabona ingene bifatanye gose iryo sakramento bifatanye ry'ubusaserdoti kubera ko murabona ko ukugira Yezu abe muzima muri iryo sakramento bica mu minwe y'umusaserdoti donc wumva ko niwo muntu agushikiza ivyo vyiza vy'umukama niwo muntu hava umukama aza mu minwe yiwe akaba muzima kumva nyene uwo muntu ntasanzwe nibiri birengeye n'ubuvyeyi rero muri urwo rukundo Pati uno munsi twari tuje twashaka gukora biho yawe twashaka gukorera muri biho ni intare ndiko ndababwira ariko yatwubatse kubera ko ntivyahere ubwo gwari nk'urukundo rw'abana batoyi baciga mu nyuma harabaye n'ibindi vyiza ndaza kubigaruka ko gatoyi mugabo b'abana batoyi bari bafise liberté y'abana b'Imana umwidegemvyo abo bajene baraza Maria abahungu n'abakobwa mbere saserdoti nawe tuyagiye ibyiza by'umukama nk'umuryango rero turaza marimari tukaza tukabwira Mutama canke undi musaserdoti umunsi twashaka gukora bihora muri patiri hari abakora amabiho n'abakozi baho mugabo twumva nka kujya umwana muhira ashobora kuvuga papa shaka kugukorera iki no munsi si umukozi aza gukora iki canke nawe wowe ufitiye urukundo umukenyezi wawe umushinga ntayo washaka kumva kantu k'urukundo umugirira twebwere nuko twabigaragaza canke nk'ubu ari nka anniversaire tugahirahira tukamenya ko patiri mukuru canke undi musaserdoti ari ngaho afite anniversaire
twaca twiyaranja tugahura ega bashari wa anniversaire ubundi ugaruka go mu gisagara cyane cyane ruragira ama anniversaire ugaca usanga rero bitoye biyegeranije haraho kabara gasanamu canka kandi kantu kagakado nyene kabana batoye ko nta n'amahera baba bifitiye yava mu gafanta abavyeyi babahaye tugende kugira ka anniversaire tugende tumugira aga surprise n'utuntu duto mugabo twarimwe umutima urukundo niho rero byari bibereye binini amen munyuma rero urumva ivyo byari ivy'ubwakumbure munyuma nibuka ko ibindi byagiye birakurikira umushinga ntaya yabaye berge ngaha nawe muri iyo myaka yagira kwirikira nko 2005 abambere barafise abavyeyi barafise ingene nabo babigaragaza haragera igihe ugwaruka bafatanye n'abavyeyi bakavuga bati ni bonane tugenda kwifuriza abasasedote umwaka mwiza yego turiko tuyaga ivyiza vy'umukama ni ntahe ni vyamwa vy'igisaba cy'uko ni Ntazimana kera kwi paruwase twari tuzi ko ni vy'inyegu gusa ni vyabari abantu b'inyegu b'abaregiyo b'ingendanyi ariko hamaze kuba kuni Ntazimana paruwase yabaye umuryango donc tukavyumvamo ni wacu abandi ugasanga ndibukareho bigeze gusaba bo ivyo vyabaye mu ndi paruwase numva navyo nyene no bivuga kugira ngo bidufashe ahari paruwasi imwe yigeze kuba ifise umusaserodoti yari umuzungu hariho bikiza ntivyashotse bica vyakigwa na bose hariho abumva umenga barabitinya canke ntibavyumva kubera ari ibintu bishasha bakabibangira hanyuma baragenda barasaba patiri yadushize imbere muri ekleziya nimurabe ivyibukiro bitatu dusanga mu nzira y'umusaraba chemin de croix hari icibukiro ca kane hari icibukiro ca gatanu n'ica gatandatu ica kane kitubwira Bikira Mariya asanga Yezu mu nzira bahura na Yezu agiye kuwambwa ku musaraba twaye umusaraba tukabona ica kabiri ca gatanu Simoni umunyasirene yakira Yezu umusaraba aramutwaza hama ica gatandatu ni Veronika mweranda hanagura Yezu mu maso numva rero natwe kubera ko abantu bari mu kibanza ca Yezu bari mu kibanza c'Imana nimba Yezu mu nzira y'umusaraba mu rugendo yarakeneye Bikira Mariya aza bagahurira mu nzira mbere hariho icibukiro kimwe muri chapelle y'amagogwe ndwa Bikira Mariya kivuga ko bahuye bose ngo barababaranye Bikira Mariya akabazwa n'umwana wiwe ababaye kuri aho hama Yezu nakabara ninge nabonanye nayishwe n'intuntu n'amagogo ngo bose bakamera nk'abasangiye uwo muswaro donc ni soutien yaramusutena urumva akagira ingufu mama wari ngaho numva umenga nk'umukristo yanaguwe canke ani Ntazimana kugira ngo Imana ntizoni nahazwa ugenda uraraza umupatira aho uciye kubera ko wabonye amagara make yiwe Imana ntizoni nahazwa kubera ko watutse patiri nukuri patiri ashobora kugira amagara make kubera ko ari mu bwoko bw'abantu arifise kamere ya muntu yego bari nabo mu rugendo rw'ubweranda ariko ubweranda buzogaragarira rwose twese dushitse mu ijuru kubera ko mugabo tubutangura aha ku isi bagenda turacyoroba ari mu rugendo nk'uko nawe uri mu rugendo rero umva umenga ico ninahaza kumukama kugira ngo Imana ininahazwe mu sacerdote nuko kumusutena nimba wabonye amagara make musengere kugira ngo bihinduke ariko kandi uragowe utirimutse umusacerdote uragowe mutwara mu bitari ivyo uragowe vyova ko kugira ngo agwe kubera ko urokoye umusacerdote umwe uburokoye imitima yose ninga uburokoye myinshi ariko ugatsitaza umwe ukarondera patiri kugira ngo agwe umenye ko udusambuye twese ariko abanaguwe abaza muri kwa gatatu abakristo bose bane Ntazimana nitukagwe ngo naho twabonye amagara make musacerdote ahubwo duhaguruke tumusabire hariho ikintu cigeze kumbako nigeze kumva umwana umwe hajya muganira n'umuntu aza arira cyane arambwira ngo umusacerdote yamutinimukije yamubabaje yari yamufashije byinshi nk'umuvyeyi hama mubonamwe amagara make umwana yumva aratinimutse hama ndamubwira none
mugabo urumva yari yakubereye umuvyeyi, mugabo urumva yari yagufashe muri vyinshi. None mbese uwo musabira naho ukareka kuguma widoga kwaca mva sinzosubira no kuja kumuraba, nkaho umuntu acavuga to sinzosubira no kumwiregako. Patiri yambaye kamera ya muntu ariko n'ubudasanzwe kubera ko twarumvise ko arimo Yezu adushikiza ibyiza bya Yezu. Rero uwo mwana naramubwiye ntireka ahubwo tumusabire ureke ahubwo ubugire uruhara rwo kumusabira. Mu nyuma ivyo ntivyaragenze neza, ago uwo musaserdoti rero yari afise ukuntu yama azinduka kandi akabanza kwiregesha abakristo bashitse ubwa mbere. Hama ngo agiye kwirega, urumva ni mu gaturuturu, agiye kwirega dufatengerane nkajya nyene mbere ko imisi itangura mu minota nka 20 ya mbere. Umva ruguru urabona ko keshe bayeho cacemezo nye ca kera hamwe abakinze. Ashitse ngo aratuzuka azabona ni wa mupatiri adashaka kubona. Ati mugabo arumva ati arajya umutima amenye ko yavuga ati nta kundi namaze kurugwamwe nuko nyene nashite simvayo. Hama ngo acarirega ikintu yaramaze iminsi kimugoye akirega, muramuze ko ndako ari umuntu agwa mu gicumuro rimwe agasubira kigwamwo acaracirega neza. Umpati yatugira ati kubera ko inema z'Imana zicisha ayishaka nuko icaka kugira ngo amubohore ico gicumuro, uwo musaserdoti we yaciye amufasha kuva ico gihe ntiyasuye kukigwamo. Amen. Muvyeyi wa Mana mwana umukunzi wa mutima mweranda. Amen. Kuvuga ugomba kunywana n'Imana biri facile gose igihe wiyegurira Bikira Mariya, igihe wakira Bikira Mariya nka Yohana ukamujana iwawe. Nimba ushaka kunywana n'Imana genda à l'école de la Sainte Vierge, à l'école de Marie, turiga Imana butatubwiranda. Yego aho sanga une nahazi Imana ugasanga ntuzi n'ivyibukiro ko biri mice kuneye hemwe. Ha usanga wibaza ko bikiri by'ubunezezi by'amagorwa n'ivy'ubune nahazwa. Yego cyangwa ugasanga kandi n'ivyibukiro hajya ku muntu kumukasimatike cyangwa ku muntu wese amaze gutera intambwe yo kuza kuninahaza Imana. Ivyibukiro ivy'Imana dushira no mu mutwe, si mu mutima gusa no mu mutwe. Donc ivyibukiro ukamenya ku mutwe ko hari umunsi n'aka telefone uzoba wakibagiye ibintu byose tubirondera ku telefone Google iratubwira. Mugabo hari umunsi uzoba wayibagiye cyangwa telefone yavu cyangwa bayikwivye, mugabo kumva kukeneye ishapure ucuvuga cubura ivyibukiro turabifata mu mutwe. Okay, rero muri make twakire Bikira Mariya azotwigisha kuninahaza Imana. Twakire Bikira Mariya iwacu. Uyu iho Nouveau Charismatique iriko irahimbaza yubire, na wewe wese waje kuninahaza Imana uzohava utera iyo ntambwe ya Efizio kunagumva muri mutima mweranda. Na wewe utaza muri ruwanje waje muri evangelisation, ndagutumira kuninahaza Imana kujya bamye bayitubwira ingene harimo ububasha, ingene nuno musi tumva ibivyamwa kugira ngo wame cacamwa gihoraho, kugira ngo wanye cacamwa gihoraho umukama yadutuma kwama. Nagira ndababwire ko Imana idukunda cyane, nagira ndababwire ko Imana atacita duhaye. Kandi nawe waguye utakiza kuninahaza Imana, wewe wahevye waherukiye muri ruwanje, Imana iracagukunda kuko gustoke urukundo rw'Imana ntigera iba vide. Urukundo rw'Imana ruguma guzuye, ruguma runengesereye nakanya. Ni rendez-vous y'umukama. Umukama araje ngo muhure. Le Seigneur vient à ta rencontre kugira ngo muhure. Umukama arakunyotewe. Jésus a soif de toi. Rendez-vous ni uno musi nyene. Reka